Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi b'ikimenyesha makuru Kibonobono Media aho muherereye hose. Turabashimira cane kuko uno munsi Kibonobono Oyo yabayeho ku bwanyu. Kibonobono Oyo nayo yashizeho Kibonobono Media. No munsi tukaba turi hano kugira ngo tubandanye tubashikiriza ibiganiro cyane cyane kugira ngo murushirize gukunda canke gutahura neza uyu mugambi wanyu, umugambi wahavuye uba uw'abarundi bose. Uno munsi dufise umutumire, ariko mu nkundire imbere yuko ndamwakira nibaza yuko mwijwi murumva yuko ari David Tuyisabe, wa wundi nyene yahaguruka abahamagarira mwebwe mwese kuza ngo turime igiterwa c'ikibonobono, abereka akamaro kizobagirira mu buryo bwo kuronka amafaranga. Ariko nshimye kubanza kwishura umwe mu bagize commentaire avuga yuko nkwiye kurondera umumenyesha makuru jewe nkabandanya n'ibindi, aho yagize ngo mutama wacu turagukunda, rondera uwundi menyesha makuru kuko weho uri ku rundi rwego ubandanye n'ibindi. Rero nagomba ndamumenyeshe vy'ukuri ntabwo je ndumenyesha makuru, ahubwo turakeneye umumenyesha makuru wa Kibonobono Media, turacamurondera. Ariko ibikorwa ntivyoca bipfa, turi hano turaba turitiza bamwe tukigira amenyesha makuru ntaho aba ariyo domene yacu. Vy'ukuri sindumenyesha makuru, kumbure jewe muzombona ndiko ndabasigurira ibishasha, ariko apana vyo kumumenyesha makuru vy'ukuri. Muri Kibonobono Oyo na Kibonobono Media turatanga akazi, rero nibaza yuko turacako turitunganya neza, narya tutarakwiza n'ibikoresho bikwiye. Abamenyesha makuru muzobabona atari jewe mbandanye n'ibindi. Rero uno munsi ndavye turi kumwe n'umutumire, ndifuza jewe ndamuzi kuko yambaye jire ya Kibonobono, nuko mba ndamuzi, ariko namwe nimumuzi kumbure hari ivyo agiye kutusangiza bijanye n'ibikorwa turiko turakora. Nyakubahwa mutumire, karibu kuri Kibonobono Media. Ego, mwakoze cane. Ku mazina nitwa Policarpe Niyonkuru, mvuka muri komine Kiganda, ntara ni Muramvya. Ndaramukije rero ubwa mbere abadukurikirana kuri Kibonobono Media, ndabahaye mwiriwe cankwe bwakeye aho mwese aherereye bivanye naho tugeze. Murakoze cyane. Policarpe niko utubwiye, Yego, w'Ikiganda mu ntara ya Muramvya. Nariko ndaba ngaho ku ntoke zawe ndabona urubatse. Yego. Ndubatse. Ufise abana bangahe? Ufise umugore umwe n'abana babiri. Ako kantu barakunda kukavuga mu mwidondoro ngo mfise umugore umwe. Umva bishike ko umuntu ashobora kugira babiri. Mu bisanzwe igihugu cacu c'u Burundi cemera amadini menshi. Abayisilamu bararekuriwe kugira umugore umwe canke barenga, ariko nka twebwe abakristo gushirako yuko ufise umugore umwe birerekana yuko ukiri no mu karanga tima k'umukristo. Rero nk'ubu je ko ndi umukristo ga Policarpe, nkaba ntegekanya kumbure vume Imana niyamfasha naje ndifuza gushinga urugo. Ariko tuba tubona nyene bashiki bacu ngaho ni benshi. None nk'ubu je ngize babiri hari ikibazo? Oya, ikibazo kihari kubera je nakurikiranye ivyo perezida yavuze Louis Mars. Yavuze yuko ikintu kijanye n'amategeko agenga ingo n'imiryango cane cane birora no ku ndero
bazora ukuntu bagihinyanyura. Akanya rero kitarahinyanyurwa kugira ngo nimba basanze abakobwa ari benshi bakavuga ati reka tureke twotoreze abarundi kurongora abagore babiri cyangwa bangahe, numva no guhanura kurongora umwe canke mbanze ndindire ayo mategeko bayahinyanyure. Mu bisanzwe erega ushobora gusanga umenga ni nko gukemura ikibazo ukabona ati none sinzi kuri ico kintu cyo gukemura ikibazo ni wokenshigikiramo. Oya, si gukemura ikibazo kuko si gukemura ikibazo kubera yuko abarundi bati urekurira zibiri rimwe imwe ikayikonkana, bivuze rero yuko vuga twumve. Abarundi bakunda kuvuga ko urekuriye inyana zibiri rimwe imwe iciyikonkana. Rero imwe iciyikonkana iciyikonkana bibaza ko ivyo ndabitahure. Bitahure kuko yawe uri umunyamuramvya je nanje nduba hariya ku mazi nubwo twahuriye ngaho i Bujumbura ushobora gusanga ikirundi mwe muguma mukizi nk'ivyo bintu aho utabisiguriye sinokumva ivyo uvuze kandi sije jenyene nabuze n'undi ariko aradukurikirana uwo mugani atawumva. Abariko baradukurikirana bomenya yuko kesha abarundi hariho imvugo bakunda gukoresha y'imigani kubera ngo umugani uvura utavunye, kandi iyo umuntu ariko araguhanurira mu mugani canke agusigurira ibintu mu mugani aba ariko akurungika kuja gusubira inyuma ngo wumvirize ivyo mwaganiye canke ico yashatse kukubwira, maze nubwo yoba yashatse yameze nk'ugutuka ntuze kumva igitutsi yakubwiye, muze kumva impanuro yagomba kuguha. Niko kamaro k'umugani. Rero mvuze nti urekuriye zibiri rimwe imwe ikayikonkana, tukaba dusanzwe tubona mu gihugu iby'imibano mu ngo bitifashe neza, zisambuka, amadivorce. Iyumvire ha amadivorce menshi mu gihe umuntu aba yubakanye n'umuntu hamwe. Rero je noce ndagukonsiya ntigenda uwo munsi urongore babiri cangwe bane, noneho guhavugira divorce tukaba dusanga ivyo wise amadivorce ngira ngo ni ugutandukana, kwahukana. Ubwo kwahukana ntabwo kushobora kuba kuva muri ca gihe David narongoye umugore umwe, ariko nkaba mbona ko umenga nokemura ikibazo, nkaja ngenda gukemura ikibazo nkaca nsanga amategeko ntabindekurira, hanyuma madame wanje bikaca bimubabaza tukaca tuja mu bishwana. Oya, je sinibaza ko ariko bimeze kubera yuko ugerageje kuraba neza ingo nyinshi umuntu yofata ko ari nko guhuruduka. Abantu barafashe yuko urugo ari imikino ntibagitahura novuga akarangamutima k'urugo, ari naho ubona abantu benshi bidoga ati indero y'abana iriko iratugora, biriko biracangana mu rugo. Ni kubera yuko uza gusanga bafashe urugo nk'imikino bakagenda ukamutwara kuko ashimye amafaranga cyangwa kuko ashimye imiterere yiwe, uko ubona ari intwari. Nk'uwe tukumenyere uri intwari, umuvizionere muri byinshi, abona kure. Nk'ubu gaca usanga rero nk'umukobwa araje akurikira uko akubona, hama rero ashika agasanga nawe urundi muntu afise kandi n'ukundi kuntu ateye, kuko hajya umugabo afise ukundi kuntu aba ameze, kame ka muntu agaca usanga itandukanye na yantuze na bimwe yaje akurikira. Agace yibuka rero agira roge ati burya ujya mu ex twari tubanye neza. Ivyo bikace bituma rero ingo zishobora gusambuka. N'ikindi nuko hashobora kuba kutabwizanya ukuri, ugasanga kubera yuko n'uburyo butugora, ukabesha umukobwa ati jewe turafise ibi, nk'ubu je ndi umunyamuramvya, narumvise ko hari iwanyu umuntu uze ya mu Rumonge umukeke nta kibazo, hari ivyo twitse bipe. Mu gihe twebwe hari aya tumva ku iradi tugiriwe amahirwe connection ikaba nziza tukawubona kumbonesha kure. Wewe ushikiwanyu wavyize tuvyita apana kubora kujya koroha, hariyo bakoresha ngo wavyize. Okay, ico n'ikindi kirundi natwanyamuramvya tuje tushoka twumva. Rero mwico gihe ndashobora kuvuganira reka rero nigire umunyarumonge, mbwire umukobwa yuko tuzora turya imikeke, kandi wacu
tuzorya ubushaza by'amahirwe kuko ubu busigaye bushoka i Bujumbura. Okay, kubwawe rero ati abantu barongora umugore umwe niyo mpanuro utanga kubwawe. Ego umuntu yobitekereza ko imbere yuko arushinga akabona ko agiye gushinga urugo, si ikirori agiyemo, agiye gushinga urugo, ariko kandi arindire na rya tegeko barihinyanyure niryaza ritwemera ko twibera nka je nibaza imyaka wari umaze sinzi ntitwabanye cyangwa sinakuriye hafi yawe ngo umenye imyaka myinshi umaze, nibaza imyaka wari umaze rero ata mugore woronka umwe ugacongera yo gutumba yo kubumba, kuko naho ugomba kurongora benshi abakobwa bahari mu Burundi kano ku isi yose ni benshi uhavuta bakwira, ico kibazo niho gikemura. Reka kumbure tubanze dupambane na kibonobono oyo kugira ngo tubanze dushike kwihangiro y'ivyo twemereye abantu. Hariho umugenzi wanje yanerefanye mu gitondo yitwa Focus, ambwira ko yarimye ikibonobono ariko ubu ntituri hafi na hafi, ambwira ko yari agiye kuraba imbuto ko byatanguye kwama. Hama rero yaciye anyibutsa hariho ibindi nyereka ko turavugana byo gutera inkuru, aca nambwira ati wewe genda ubanze ukore projet wibuke ivyo wemereye abarundi kuzobashitsa kukuronka amahera bivuye mu kibonobono. Okay, reka rero kumbure ngira ngo ivyo kurongora hageze tuzobicisha kuri kibonobono medi. Yego tubabwira batu kameramani mbona bikora neza. Nibaza ko jeho ngira nditomboreye kuko sinzokwibangira ndakota kamera ngira muzoca muyima. Oya ucume nka babandi bavuga ngo urakabyara ubyibushe we mico gihe. Aho okay. Uhiri uyishije. Okay, mutori rero ariko radukurikirana Polycarpe akoresha imigani myinshi mu kuvuga. Ubushize twaramajije ibibazo turi hariya mu ihinguriro ryacu rikiri ritoya, ariko hariho liste, hariho urutonde rw'abantu bariko baritanga muri groupe rwo guterera kugira ngo tugure imashini ntagire rero ubuvyirengagiza. Polycarpe rero twaramuvugishije tumusanze ariko arakora amavuta, twarabonye umuntu yagize commentaire ngo uyu Polycarpe ngo namukunze n'ibindi nk'ivyo, nibaza ngira ngo no munsi baraja kumukunda. Polycarpe tubwire waje hano kuri kamera ni giki ushaka gusangiza abanywanyi, kuko iki ni kimenyesha makuru c'abanywanyi baba bakeneye kumenya ingene biriko biragenda. Kumbure ni navyiza nkawe yewe unibaza ko usanzwe ukora muri kibonobono oyo, kandi mu gutangura kino ryaniro ntitwapanganye ngo menye ivyo ugomba uvuge, ariko uko bivuga kose niko kuri abanywanyi baba bakeneye kumenya, kuko ari abantu bariko baratelefona bavuga ngo rega ngoja ngo David twe tuzi ko ari umu escrow ngira novuga umusumu umubeshi bo sinzi ubu ukuri bo bamaze kubona ko muri kuri uko kuri urashobora kugira nawe ngira ngo cyo wongeye ko sinzi ko cyo bacakuzanya waje kugira ikiga Polycarpe. Yego murakoze, reka nsubire kandi nshimire abadukurikirana kuri Kibonobono Media, nshimire kandi na mwebwe visionnaire yuko muntije kano kanya kugira ngo ngire ico mbwiye abadukurikirana bari muri koperative y'abarimyi b'Ikibonobono, eka ndetse n'abari nyuma ya koperative, ariko twifuza mbere ko mwoza tukaba indani muri koperative tugafashanya ibikorwa. None rero ndabashimiye cyane. Uwo munsi rero novuga nti nta kidasanzwe, ariko ikidasanzwe coco cama kihari. Nta kidasanzwe rero muri Kibonobono nuko ubwa mbere turakeza cyane abantu batugiye imbere muri Kibonobono, intambwe tugezeko. Hama kandi ikindi novuga gishasha uwo munsi je n'amahirwe yo kuyagira benshi banzi n'abatanzi babimenyereho, n'amahirwe yo kuyagira benshi akamaro cyangwa iciza niteze
muri koperative y'abarimyi b'ikibonobono. Novuga rero ko arico canzanye ngaha, kumbure ngira ngo ni mwampa nyongera kanya cenda bija ku muriri. Akamaro canke iciza witeze co kuba muri ico bise koperative dukunze kuvuga umuryango w'abarimyi b'ikibonobono. Twamaze no kumva uriko urawuhamagariramwo n'abandi. Polycarpe, tubwire ariya bariko baradukurikirana bari hirya no hino batanze amahera yabo gushikana n'ubu batarabona neza mbega ibi bintu aha nivyo ntitwibwe canke si nk'ibindi. Gira ko utubwire kumbure nagira naje ndavyumvire kuko umwanya ni muto simenye ivyo mwiyumvira. Abantu biyumvira vyinshi kuko abantu tuba dutandukanye, ariko je ndakunda iyo ndiko ndaba mu kintu kandi je nja mu bintu bike. Hari abantu banzi twakuranye ndi umwana dukina agapira, amabiye n'ibindi. Je rero nja mu bintu bike, ico ngiyemo rero sanga nagiyemo ko nagitahuye. Biranyorohera rero gutahuza ikintu umuntu je nagitahuye. Vyongora kumbwira ngo bwira abantu igishinwa mu gihe ntacize. Mu nkunde rero nje ku muriri ndabizeze cangwe ndabereke yuko kuba mu barimyi b'ikibonobono ari amahirwe adasanzwe, nkuko nanje uyu munsi ndabishima kuko Kibonobono Oil, koperative y'abarimyi b'ikibonobono yaje isanga jewe ndubatse urugo, hama kuba ubu ndayirimwo urumva nuko hariho ibindi ivyo yansanzemwo nahisemwo kuvamwo cankwe nabonye yuko ntoha akaryo, ariko nkashima kubandaniriza muri koperative y'abarimyi b'ikibonobono. Nuko rero je rero maze kuganira nkumva ibiganiro tukibonanira amaso mu yandi na visionnaire wa koperative y'ikibonobono, hampande y'ivyo yatubwiye jewe narashimye indinganizo cangwe imbono ya koperative y'ikibonobono. Narimenyereye amaproje menshi aza bakavuga ati dutanguze umutahe w'ibihumbi amajana, dutanguze umutahe ungana gutya. Narimenyeye kandi amakoperative avuga ati muze twebwe mu vyo dukora tuzokwama duhurira ngaha, ugasanga hampande yo gutanga umutahe umuntu biramusaba n'umwanya ariko aragenda gukora ibikorwa vya koperative, aho usanga rero umuntu aravye neza hampande y'uko koperative ishobora kumuteza imbere, ishobora no kumuteza inyuma bivanye n'umwanya imutwara, bivanye n'umutahe byamusabye. Siko rero nabisanze muri koperative y'abarimyi b'ikibonobono. Ubwa mbere narifashishije telefone yanje ndagenda ku rubuga ndasoma, nsanga ikibonobono ibyo bakivuze ko inkuru ibaye impama koko nivyo. Cendaza sanga bansiguriye ati umutahe wo kwinjira muri Kibonobono Oil ni ibihumbi 600. Nabona yuko umengo ni ibintu bitumvikana, biri bizarre ukuntu atanaho byoshikana umuntu. Ibihumbi 600 je ndanywa akayoga bavuze ibihumbi 600, ubwo nyene nace mvunjamwo nkaraba ububaju burimwo aho uza gusanga sinzi n'umwana ciga ntashobora guhaga ububaju. None rero nkace niyumvira na ibihumbi 600 vraiment byoshikana kuko umuntu muga rero uko visionnaire yagenda twereka ibihumbi 600 samahera make, isosoro rigwiriyo riroye kandi tugiye hamwe dushobora ibintu byinshi, niko nagenda mbitahura gake gake. Ubu rero sinkibitahura gake gake, mbitahura cane. Ico gituma wewe uri kuranyumviriza, wewe uri umbona ngaha kumbonesha kure, nubwo wowe wumva umunsi utabitahura, ndagusanga untize umwanya unyumvirize, hanyuma uze gusubiza novuga ubwenge inyuma gato, uze kuzirikana ibintu byose, amakuru ufise kuri Kibonobono n'amakuru ufise ukuntu koperative y'abarimyi b'ikibonobono yitunganije, uze gusubiza inyuma kandi urabe ibikorwa biriko birakorwa uko bingana, ingendo zifatwa, imirima iriko irarimwa, yikirabagagwa,
ibyo byose bigakorwa ku nyungu rusange, bigakorwa ku nyungu y'akazoza k'igihugu, atari uko jenga nuko cangwe visionnaire yirawe gusa, ariko agomba ca kintu abazungu baducura cuko gukora ikintu yiyumvira ku neza y'umwana we, atiyumvira ko yogiye umunsi agahaga gusa, mugabo yiyumvira yuko umwana wiwe n'uwazomukomoka ko bose bazobandanya babaho neza. Je hari ijambo nama ndamukengurukira, ariko avuga ati shaka yuko ejo nzobona abarundi batari bake bafunguye, bize neza, babayeho neza, bivuje kubera ikibonobono oyicangwe kubera igitekerezo nabashizemo. None rero reka dukomereza aho nyene, ndabatumirira kubona yuko aya mafaranga umutahe je naje nabona yuko ukengeretse, ariko imaze kuba twagiye hamwe turi beshi ucika umutahe munini. Uko ucitse umutahe munini ucukora ikintu kizima kinini kiboneka, kigaheza kikatugirira akamaro, mu gihe ico kintu kinini kiboneka kitugiriye akamaro kitatuvunye. Kuko uwo munsi gutanga ibihumbi 12 je navuze yuko nije ku 600, ariko ubu uye umutahe umwe n'ibihumbi 12. Gutanga ibihumbi 12 nimba ari umunyu w'inzoga ntibikubuza yuko uzocuma arindwi utanyoye inzoga. Nimba wari umunyu w'amata ntibikubuza yuko uzomara indwi utanyoye amata. Nimba hari ikintu wari kurakora cyo kwiyungunganya ntikizokubuza yuko ivyo 12 bikubuza kwiyungunganya. Mugabo umve yuko ivyo 12 tubigwije n'abantu dufate nk'umuriyoni kujya visionnaire bivuga, zigacika zijya miliyardi 12, Uburundi buca bushikira ikintu gikomeye cyane, bwoshobora no gutanguza ndetse nka NDC kwizo miliyardi 12, ku buryo uza gusanga iyo NDC ishobora guhingura bimwe bigaruka bikadufasha ngaha mu gihugu cyacu, bigacika nk'iterambere kandi rikomeye, bimwe dushika hanze tugatangarira. Hamwe umuntu agiye hanze ugasanga ntiyumvira kugaruka mu Burundi, ariko akiyumvira kubera kumbuye akayaga keza, kubera kumbuye ukuntu abarundi tuyaga neza. Hajya je muhanda numviriza amakuru ngo abarundi bayaga neza, hari umutamu umwe yari muri Amerika ambwiye ati urabona ino ugiye mu kabare urivugana icupa ryawe. Ibyo bintu je numvise umengo biri bizarre gusumbaho ino, naho ufise ibibazo ufise icupa rimwe ukaja mu kabare cyo batangura kukuyagira. Ivyo rero barabikumbura, mugabo bace batinya ubukene buri ngaha. Uraziga bwana Polycarpe, sabwe ndiko ndumva watubwiye vyinshi, uhamagarira abantu utanga 12 ko nawe wabigize. Bana nk'ubu uyo visionnaire uvuga nibaza ko ari jewe ndiko ndakubaza ibibazo. Yego nivyo naje ngaha ntazi ico ushaka utubwire. Hanyuma wambaye iyo jire, ukaba wambaye n'iyo badge, bisigura yuko umaze kuba umuntu wo muri kibonobono. Rero nanje ndiko ndakubaza, hari abantu baje kuvuga ati iyo ni mitwe ivyo abantu iyo baba bagomba kuyiba ntaco biba bitwaye. Kumwe ashobora kuvuga ati sinzi Bujumbura hariho abantu bakina ikarata, ukabona aragucanza ngo ni ngaha, ugakurikirana kandi ikarata iyo yagiye. Ariko muri abantu bakungereye hakaja haza umuntu umwe akaja ashirako, yego ukumva ngo arariye. Mugabo abari ku ruhande bacavuga ngo abo bari kumwe ngo bari kumwe, we rero ukaja gutako uje usanga wo basi, kandi wabikurikiranye wabibonye, mugabo ugiye gushira ko usanga urariye. Mugabo washizeko akabona arariye, wakurikirana ukabibona, wajya gushira ko ugasanga urariwe, bakacavuga ati bajya bari kumwe. Rero no ngaha hariho abantu baca bibaza ati ni bamwe n'abakinyi b'urusimbi bajya. Ndashaka nkuko wabivuze ko wowe uri uw'imuramvya, mbega hajya unyibukije neza we wabaye umunywanyi ryari? Je nabaye umunywanyi mu kwezi kwa kwindwi. Hari kera na munywanyi mu kwezi kwindwi. Uretse yuko haciye
kubera ako gasuzuguro nanje cyangwa ubwo bujiji nari mvise byantumye uwo mwaka wa 2024 wose urangira ndiko ndagumviririza kure cyane ya minsi yose utambona ni kuvuga ngo jewe nanje nari mu babinenga mvuga ni reka mbanze nigira inyuma gatoyi uvuga ko abafaransa bavuga ngo vomyere kire pour myesote uvuga ko hariho warinjiye yego hariho n'imisi wewe wamaze utahari mbajije narabaza Policarpe yagiye he twagiye twatukiri bake bacu bambwira yuko wagiye mu gukora amazi hariya mu rushubi ngo yagiye mu ishiramo ry'amazi none ubwo waciye ugaruka wagarutse kubera wumvise ari ibintu vyiza canke wagarutse kubera ishirahamwe ry'amazi ryahomvye canke wagarutse kubera iki muri make? Okay, reka ahubwo mbanze nishure kiryo warumbajije ubwa mbere ti abantu bashaka kwibaza ko ari ya timu nyene ni mucezi wa ndani bariko barazunguruka ariko siko biri je mbere kwishura ico kibazo nohera ku banzi kubera ndiko nishura cose sivyo ukase ugaca ku ruhande ukizeza abantu yuko muri kibonobono oyo bimeze neza mushigikiye ejo ivyo abandi bita ko ari ubu escrow ndiko ndagira bagasanga nivyo menye ko uzofatwa jewe ndi umuntu w'umugabo ndinze nemera gufata mikro nkaza imbere ya kamera sinzi abandi kandi jewe shira imbere icizera abantu baba bafitiye cyane abanzi kuko abatanzi biragoye ko banyizera shira imbere rero icizera abantu baba bamfitiye uko abo tuba twakuranye ukuntu banzi sinshaka ishusho yanje rero yo kwangirika cyangwa ngo itose kare ngo ni kubera kibonobono nimba ibyo nshobora kuvuga kuri kibonobono nuko nshobora kuvyemanga naho wobimbaza ntari imbere ya kamera cyangwa ndihe nshobora kubisigura kuko nivyo mba mbayemo nivyo mba nkunda nivyo mba nzi ariko Policarpe urahembwa muri kibonobono yego ndahembwa je nibaza ko niyo ugiye kugira ari amavuta hariya ntihabura akantu utahana rero wumva uhembwa woza ngaha ukavuga nabi ikintu kiriko kiraguhemba erega hajya hari ikintu kigoye hari ikintu kigoye kubera yuko ubuzima bw'umuntu ni burebure cyane ufashe ubuzima bw'umunsi umwe ugaca ubuvunja n'ikinyoma wohenda abarundi bari isinzi bashobora kuba ariko barankurikirana ndetse si n'abarundi gusa ubu ndi ngaha n'abandi benshi bararekuye kunkurikirana nishize ahabona rero nkace mfata ubwo buzima bw'umunsi umwe kujya kuntu bishobora kuba ukwezi guheze nka reception akantu hagenda kakamfasha mu umuryango ukaryoherwa nkace mfata nkabivunja n'ukuntu novuga nti reka David namushigikire hanyuma yibe abanyagihugu kandi mu gihe ibyo bintu tuba turiba uri kurabiraba neza uza gusanga ata misi myinshi ushobora kutumaza je navuze ko mfise abana babiri n'abandi bazongerako umugisha Imana iracari yayindi rero nciye ndabifata nk'uko aho umwana wanje azoca hari abambona kuri nuze kuri profile ya WhatsApp caye ku mastati wanje ndakunda gushirako nk'abana banje ejo umunsi bakabona rero nagushikiye mu mafuti n'umwana wanje abaramona cangwe amasanamu yanje n'umuryango turi kuri Facebook banda bakabona n'abana bakabona n'umugore ngo ndiko ncungura ubugari twariye rimwe cyane dushaka kujya indwi imwe yonyene aho noba ntayibanga ry'abagabo rero ibyo ndi kuvuga rero ibyo ndiko ndavuga sindiko nshigikira we umunsi kuva mu kwindwi yego uyu munsi turi itariki 26 z'ukwa gatatu ni kuvuga tugiye kwinjira mu kwa kane ayo mezi si make ni ikihe kintu uvuga by'ukuri tijewe kino kintu caransunitse kumva no kunda umugambi wa kibonobono ku buryo ukisigure ku buryo n'umuntu yocumva aho ashobora kuvuga ati kandi ico kintu nico kumbere ni wari inyuma aze je ikintu novuga cansunitse kuva mu kwindwi gushika iki gihe nkabivamwo nkafata ingingo yo kugaruka ni iki gikurikira
ubwa mbere narumva ko ari ububeshi ibintu atubwira byinshi bitazonabaho bitonashoboka no mu gihugu cyacu kubona ngo ikibonobono ngo kiravamwo ngo amavuta ngo kiravamwo ngo ifumbire ngo aho narindi cari kihari nkabona ni ibi bintu kwera umutipe nawe ariko arahuguza ariko agomba kubesha abantu rero ico kintu carantuma ngira amakenga nico gituma namaze ajya amezi yose jewe ntabonekana kandi n'igihe nari hariya je ndi mu bantu bakurikirana cane nireka umunsi rero je mbonye urakuye amavuta muntu uze mu kibonobono uzanye ikinju ya mbere je nagize amahirwe hari umugenzi nayo nzanye nyene kangeze ndahicisha hama ndamuzana uwo mugenzi twiganye kugira ngo aze kwinjira muri kibonobono sanga rero amavuta ndayabona bwa bundi rero bya bintu biri seri ubwo ico cambere ntangura ndavarize yuko kimwe kirabaye co kiravamwe amavuta weco wapinga n'igiki je narapinga yuko ikibonobono nta mavuta yovamwo kuko nabivuze mbere hari muramvye nta bintu turima bivamwo amavuta ika ahubwo niyo nshitsi no imbo ndiko ndaraba bijya mise ivamwo amavuta nemva ni aba bantu nimba bafise ukundi kuntu bazobikora yego caye baduhenda bagakora ubukorikori bimwe tutamenyereye hari bakabona gukanya ya mamesa cangwe ibibindi je nta biterwa narimenye bivamwo amavuta kumva rero igitego n'ikibonobono igitego ahubwo icatsi ngo kizovamwo amavuta ivyo sinemera ko bibaho maze kubona ko bibaho icaka bicantangaje kandi canezere nuko batubwira ngo n'amavuta y'agaciro je mbonye bayaguze nanje naravuze nti bwa bundi bya bintu biri seriyere ubu ndabonye biravamwo amavuta ubu none ndabonye ko baranayagura byarangiye na jewe ndayaguze mwana aya mbere ntaraja hariya utaragenda hariya ntaraja hariya kuyakora narakaguze nafise umwana afise ikibazo nyene ndagenda aramfasha cane ivyo byose mu bintu byamotivye biravuga ati ariko hari umuntu arega agomba kumva ico kibazo n'iki hari igihe nawe usanga umwana wiwe agifise je ari kibazo nyabati ikibazo nari mfise muri famille ngwaje umwana bamuhaye ishyano rero numva naraje ngaha muravuga ngo biravura n'ishano ndibuka nagutelefone ndi kumwe n'uwo mugenzi nigeze kuzana ngaha ndi kure mu buterere ndagubaza none amavuta y'ikibonobono ko mwatubwiye ko avurisha je mfise ikibazo bimeze gute je bambwiye mbere ati kuri biro ntayahari ucumira nk'umuntu andangiye ngo muri ntuze shop y'abamizirima mu buterere hariya ngo tuje kubarizayo ntangura kwiyumvira asha bya bintu kwera ahubwo ngira sinavyo kwera none ko yatubwiye ko ayafita none ariko ndangira ahandi ni hatari ngarutse rero nagize chance yo gusanga wayazanye amarere niko kugura nguze rero mbona umwana aratoye ka mitende yibaye resite ya gatatu kandi je iyo resite na valida ukuri kuri mu byo wavuze sinavalida ivyo byakozwe na valida ukuri kuri mu byo wavuze kiravamwe amavuta afise agaciro avura ivyo byose nkagenda ndabibona kandi ndavyaprova nk'ukuri rero mu nyuma uvuga ati burya kibonobono tuyijukiye tukaza turi benshi n'akazira gatanga erega ubu nanje sagaseseshwa rumuri iyi jesi yo bantice uwo bipinga zoze ejo aca zinduka azosanga ndimo ndakora kandi kuko nizeye umushahara numva rero nukuvuga yuko n'akazi rero karaboneka kuko urumva jeko nakarose hamwe rero ya mitahe rero nariko ndavuga mbere rega ukiri ngaho hari umuntu nyene aca avuga ati uyo kubera yabipinga bamuhaye akazi mu nyuma cyo bamuha mikoro aje mbwira abantu gushingira intahe ibintu oya nibaza ko ari cyo kuko zombi ntitwazananye kameramani ntitwazananye so ni wavuba
yashatse kubabwira uwa vuba zombi we kandi mbona hafi zombi umunsi wa mbere nja gukora ikiganiro kuri Roy TV Imana ihezagire iyo TV benshi niho bambonye ko nanje mu ndoto kubazi uyu mugambi abo negeranije ubwa mbere nkikoresha wanashaka amahera yanje rega mu ntango nakoresha amahera abo nakoresha narabibabwiye reko no kuri uzobaze bajya ba Ismael yabarimwo hari naho byaba ngombwa ko ndondera bamfasha guteka bagateka nkabagaburira ndiko ndabasigurira ati nimuze turimo ikibonobono ibyo byose uri kuravuga by'amavuta naje by'ukuri n'igihe kimwe nigeze gushika ahantu inguvu ziramperana nja kurondera abantu bamfasha kugira ngo bampe ubufasha yego baravuga ati kubijamo twobijamo n'amafaranga twoyatanga nasaba amafaranga yo kugira sensibilisation ibi byo kumenyekanisha ngavuga ati biragoye kwera harimo abana nyine b'incabwenge bavuga kuri internet turabibona mugabo wari kubanza ugakora ibishoboka byose ukatwereka ajya rero ubona ajya amavuta nayazanye nabo bantu baravuze ati ukazoyatwereka tukabona kwavamo amahera tuzoyaguha rega ntaguciriyemo abarundi hamugani bavuga ngo ukura umutama amukura amwereka ukura umutama amukura ikirere amavunja amavunja wow amukura amwereka ati iri ni ivunja uraribonye soko rimwe rya mbere ndarikuye rijya ryo ku gitsinzi n'iryo kwino ndarikuye kuko urabona umutama fete umugongo wiwe ntubukiri aritikire neza ntabagishobora kunamagirabe ku maguru hari igihe rero aho hambere ibindi ngo ndavuga by'indwara y'amavunja abarundi barayizi ni irabaho yarabayeho rero waza gusanga rimuzigirije mu ijoro akarara adasinziriye sasa rero akazinduka abwira abantu uti burya abuzukuru mu nkura amavunja wa mukuru utarimweretse ntiyemera ko ryavuye rero niho havuye ako kantu mukuru umutama mukura amwereka rero nawe kuba baragusaba ati ibi bintu uri kuravuga banza ubitwereke namabwira ati haravamwo amasabune ngo yatwereke je naza ko nayizanye ngaha izo sabune naragiye byari bigoye kijya gihe kuronka ayo mavuta kuko naranyagirwa nagiye kubirondera mu ishamba hariya nako ni Bujumbura amashamba bari make amashamba bari make nagenda kure haraho washobora gusanga mvuye nkahajya abahazi mu Kanyosha hagenda ndaca ku nkengera zikiyaga Tanganyika gushika mu Ruziba hariya aho ndakibonye hose kigeze kubera ikibonobono cama imisi yose by'ukuri ukisanzeho ukibonye ahantu n'imbuto urazironka mbere je sinarindira ngo zume nazizana kujyanye nari mbisi nca ndazanikira byaba bigoye rero nariko ndavuga izombi amavideo ya mbere nakoze kuri Roy TV cameraman yari zombi yego okay dugaruke hakuno ubu rero wavuze ati ivyo byari ibi ibyo byose uri kuratubwira na n'ubu bandanye uvuga ati n'abandi nibaze kubera yuko nimba ivya mbere warabitubwiye bitari mu mitwe yacu cyangwa mu byo twari dusanzwe tumenyereye tukabona birakoretse niba uri kuravuga yuko hamwe umuriyoni w'abantu boza tugakwira dushobora kwiyubaka tugakora ikintu kizima kininiya byoshoboka yego hariho umuntu munyene aca atora gati yego agatangura guharura aca atora gati agatangura guharura amafaranga yoca yinjira gushika ubu hariho umuntu wanashaka sinzi baca batangura kuvuga yuko David n'ubundi ariko ariba yego bacemeza bavuga ati amahera arayamaze ngo hariho abantu jamva ngo nadukoresha inama ngo nakoreshe ngo inama ngo abantu ngo twereke ingene ngo amahera ngo ariko arakora rega ivyo kuvuga yuko bimeze neza
n'abandi bohamagara bakaza. Erega Hari abantu bafise amakenga yo kuvuga ati none iyo noti ayo makenga iyo niyo twatanze yoyirihe. Ayo makenga niyo numva nobamara mu kubabwira yuko yabamara gute. Yego ndababwira uku gukurikira tumenye bavuga ko umurorerezi ngo ntahusha umupira. Umurorerezi ngo ntahusha umupira si keshi. None rero ni ngorane nabyisanzemo. N'umurorerezi ntahusha gute guhusha kwanza bashatse kuvuga yuko umuntu ari kure arajija ibintu nk'uko umengo wewe abirimwo cyangwa ari abihagaririye byogenda neza ugusumba uko naka yabikoze. None rero nashatse kuvuga yuko abibaza yuko uburyo bugenda ari ubwo kugira ngo David yegeranye ayo mafaranga inoti yoca iba nyinshi yoce abona kugira gute. Je novuga nti sivyo kuko igituma atari ibyo nuko hamwe umuntu wese yoshira mu mutwe akavuga ati reka basi nkora ibiharuro kuko Yezu hari ikintu yigeze avuga ati basi nubwo mutonyemera tuma mwemera ibikorwa nkoze basi. Sivyo rero abo bavuga ibyo cyangwa bakuyumvira gutyo bihoze ico ariko batume baraba basi ibikorwa biko birakorwa kuko n'ibintu bitwara uburyo bitwara amafaranga kandi umuntu ari kararaba iki gihe turimo ukundi ibintu byazimvye ukundi ibintu byose ari ingorane iyo kwiyumvira akoresheje amaso yo kuraba n'umutima akabanza akikuramwo iyo esprit de critique mugabo akaza muri mode yo gutahura ibintu uko biriko biragenda nimba none bari mu ruyigi bashitseyo gute ibitoro by'uyu munsi bimeze gute sivyo nimba baguze imipira yo kuja kuvomera ikibonobono none kwisoko none yabipira ntiboneka none gaziga ngendo nyene tugira hari abaca bagaruka ngo ariko arakora ingendo ngo nyinshi ngo ayo mahera ngo ariko arakoresha ingendo yari kuja kuyarimisha. Abo rero je nibo ntemeranya nawe none wacurima ngaha mu biro zijya ngendo zitahabaye none kuzigira ugiye kuraba aho kurima urumva ikibazo kihari none wacurima ngaha mu biro ndakubwiye no mu gitondo ari umuntu yangize ku bitero sindagomba gusa kubishira habona kandi wewe byo mbona umenga ngira simusiga sivyo wewe sinzi ko yoba yababajwe n'iyi ntuzeye iyi media twashinze urumva kubera ko nawe ngira ko twahora tumushorera n'ibindi urumva mu byo yanyandikiye banyagiriza ngo tugira ngo ingendo ngo nyinshi urumva ngo tugira ngo ingendo nyinshi mugabo abaruguru nabo bakavuga ati kugira ngo tubibone twumve ibyo muri ko muratubwira ko ari ibyo nimuze kuri tere tubabone. Hari muri iyo minsi bavuga ati ni mutuzanira amabiro kubera kwigisha umuntu ngo runka amahera kuri WhatsApp adafise aha yatanga ivyo rero twaravyumvise none iyo biro twoja tuca kuyugurura gute. Umva rero hari abaca bavuga ati sijya ngenda gira ntizari zikenewe yari ajya amahera kuca kuyarimisha ico mba nkeneye mba nifuza yuko n'abandi kuko ikimenyesha makuru niki wacu bashobora kugira commentaire kugira ngo akababakiye ku mutima kumbure bazohore bakatubwira wewe nk'umunywanyi nk'ico wewe ukivuga kwiye je bica no kuravuga ibikorwa bien sûr nk'ubu byari naragiye hariya mu Cankuzo iyo ntaja mu Cankuzo sinari kubona igikenewe kandi je yo babimbwira sinari kuvyumva ubwo maze gushikaho wabonye ko no munsi n'amatike yanagoranye ubwo navuze ati runga ikivyo bintu uko vyogenda kose ntiduheba uriya murima. Erega rero jewe aho niho dutemeranya nabo sivyo kandi mugabo ikintu abantu twibagira umuntu ashaka gutera commentaire do critique cyangwa d'encourager agace yibaza ko ayitereye abantu uburundi bwose abarundi bose wowe ukajaga ukanegura ibintu ukacibaza ngo n'abarundi babineguye ariko ubu hagezaho abantu tuza dutahura ibintu kandi tubona ibintu. Je nibaza yuko mwe nk'umuntu avuga gutyo ubwa mbere nuko mu byo watubwiye harimwo ko
tuzorima igiterwa c'ikibonobono. Mu byo wavuze kandi uvuka mu ntuzeya mu Rumonge. Turiko turaraba rero uri Bujumbura ugagomba kurima, none ucurima uvuka mu Rumonge, no wocurima muri biri Bujumbura n'abandi barahabura aho barima, none ico rimwe cekirimwa gutyo. Je nari kumva iyo abo bantu berekana ati okay, ubu rero turafise ubundi buryo twobikoramwo mu kurima, bakagupropoza ubundi buryo bogenda kurima utagiye aho rero hariho muri iyo minsi n'abambwira ngo uyu mujama baguma ngo atwereke ahantu kuri ino video, baguma ngo atwereke ngo mantuze ngo yicare ngo muri biro ngo atatwereka ngo imirima. Urumva none ubu nanagiye mu mirima ariya ndiko ndagenda kurondera imirima gusatira baja kunyereka amatongo tunegosia. Urumva ubu navyo nivyo bariko baravuga yuko ngo ngira ingendo nyinshi ivyo oya ico je no hanura ahubwo no guhanura kuticara ngaha mu biro, kubera yuko iyo umuntu yicaye abona bike, ariko uhagaze urabona ibiciriritse, urabona n'ibiri hejuru. Uri ngaha mu biro rero sinemeranya nabo yuko ariho projet yogenda neza, kubera yuko bari abantu tuba turiko turarima iwabo hariya haye, nabo barakenewe kubona yuko uwabatumye ahari. Erega bo hava babikora uko bashatse kuko ataswe ivi bifise. Ico naco kiba gikenewe. Kumbure Policarpe tuzokongera tugahamagare ari igihe n'umumenyesha makuru yo yabonetse atari jewe ngo nibi vyuko mba ndiko ndabaza ibibazo, hariho abandi babona yuko ari kwigungira ko nta ariko ngomba guha amahirwe abandi. Urumva mugabo umva nabonye abantu bagumara abantu nyene umuntu boje nzobandanya uko ndiko ndakora, mugabo kandi imperuka kubemerera yuko ejo nibabona yuko ibyo ndiko ndakora ari bibi je nzobabisa haze ushobora kubikora neza. Gusa je kizonezera nuko nzobona ko ikibonobono carimwe. Aho ni ku ruhande rwanje, nawe ugira ico ubwiye abantu kumbure baje kumviza kino kiganiro ibisigaye ngira turahurira muri commentaire. Yego muragize neza kumbure abo twari kumwe. Ico rero no babwira nuko tworekana n'agatima cangwe katwosha, katumwe n'umunoho cangwe gatumwe n'izindi mvo runaka, umwe wese akaraba ico agomba gukora n'imvo agomba kugikora. Murabe ntabwo twicaye na Vision ntiyicaye, duheruka muri video atubwira ko hakenewe imashine yari Gitega, mwarayibonye yatagenda, none imashine yari gukorerwa ivuye hehe? Hari kumbure n'ibindi abandanya avuga. None rero nobabwira yuko ingendagira kumbure cankwe ibikorwa bibandanya bivyiyongera kandi ku neza ya twese. Reka ndabashimire, ndababwira yuko n'igihe cose bizokenerwa kuri media ya Kibonobono, jewe umuco numva no utanga, kubera biba ari ibintu nkunda ndyoherewe. Murakoze. Murakoze abariko baradukurikirana, mwari kumwe na David Tuyisabe, ariko nababwiye mu ntango turakeneye mu journalist. Igende tubasaba iki kimenyesha makuru ni ciwanyu, ni kimenyesha makuru c'abarundi, ni mu gikunde ibiganiro vyaciye ko mubirabe, mwongere mubisangize nabandi, kugira ngo cameraman Zombi n'abandi bose turiko bariko barafata amatike baza gufatira bino biganiro ukwezi guheze bazogire ico babonye. Turanifuza yuko tworonka ibindi bikoresho kugira ngo ejo mbere tutangure kuza gufata amasanamu mu manza zanyu za mariage, izindi manza zitandukanye abarundi dusanzwe tugira, kugira ngo twishorere bashe akanoti gakomeze kwinjira mu mufuko iwacu. Mugiraho muba mwubahwe, Imana ibahezagire. Amen.